kuzimira bazimizwa n'abavugishwa ibinyoma abimana yise abapfumu bapfumura imbere yiwe ari umuntu akubwira ngo nta kigenda ngo ntibishoboka kandi izo sore ntazijya ngo azimare arabizi ko atabimara muga ntiyogo uzi yuko hariho abantu b'inkozi z'ikibi bama bivuriza ikibi abandi naho korone urayizi korone nunyumvishije inaha iki nambaye agapfuka ni ukugira ngo batatwumva reka nkufate mbabarira arariyewe. Why are you running? Why oganuka mupimo kavuga uti mugenzi uti ntabara iri jisho rimaze iminsi ringe rirambangamiye ndagusabye umfashe kuri kura uburibwe bungaza ahantu yovuga ati oya no kugukura mu ijisho wayimusabye ntabyo yo gufasha kandi yoyibuzwa niki kuko yumvise ari uko ahubwo rikujya kavuga ati no hava ndari mukuramwo umusongo gahera oya narigumana ribandanye rimurya hari abantu bameze uko ndirimi ikintu bituma hari none ungize umucamanza nkunda imana umwana itaraza kwishira imanza ivuze umucamanza neme umugabo yitwa rupfu ni mwana we mu Rwanda Niyo mugezi nyine. God have mercy upon us. kabisa nikora ibisyo zero kwa rupfu adodoye kwa nyakubahwa nta sango ryakure yovuga ngo ndagungururije haya ngo oya itariki yageze rugenda rujanye Imana ihabwe icyubahiro ibihe byose amen. Biraryoshe guhimbaza Imana. Umwimenyerezo mwiza w'ibizobera mu ijuru. Mu ijuru ntituzorya nta mastire yandariyo aya nta macakubiri nta kunenana abantu twese uzoba turi mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Nta mitwaro y'ingwara nta mitwaro y'inzara nta mitwaro y'akazi twese tuzoye ko duhimbaza Imana. Si iby'isaha imwe si zibiri si umunsi si umwaka ni ibihe bidashira everlasting time kutahagira n'igihombo abantu b'Imana. Amen. Kandi nanjye uzoshikaho nataye ibiro mu ijuru. Ukuntu mwijugunya hejuru ngasigara hasi hari ukuntu uwo mubiri Imana izoba yawunyambuye. Yamaze kunyambika uwundi mwiza kandi uri kuri taye neza umeze neza. Imana ishimwe cyane. Tuzoyihimbaza atagifashi. Abasore bariterera hejuru ukamenga n'imitavu iri kirikina ariko mwajya guhabwa n'Imana. Kabiraba inzovu yosimba hingeregere iciye wapi kandi mwe muzamura dutahura namwe timukibaza ngo nubunebwe. Oya we uterura ibiro 50 je mfise 154 we wumva byoshoboka. Aya titwosimbira hangana ariko hajya mba nasimvye namariyemwo neza mba namariyemwo kabisa ndi mu birere hariya. Imana ishimwe.
Haleluya. Reka dusome aya majambo. Dusome aya majambo. Icyompa hariya mu Bubiligi nkazosanga abantu baze gusirimba wa. Kore kwema. Kabisa. Pastor, ngo barungike tujane. Nukuri kw'Imana. Igisirimba sinzi ko kibamerera nko gushimerera jewe. Nigeze kuba nkenye ibyo nta kinyegezwa kirimwe mwese muramaze kubimenya. Sivyo? Ariko nagaraho bavuga igisirimba nyene kimeze neza. Nkibagira amadeni. Kibagira ko nyene inzu naje ndamukwefye. Kibagira ko irasi yatewe natanze nkumva ndanezerewe nkatera haleluya y'umurambara muremure. Nkumva ni shizo wo kigoma. Imana ishimwe. Ariko uko biri kose Imana ishimwe muri byose. Mugabo dukomeze gutambira Imana utamba utari mwikarashishi. Hari abatamba kugira ivyuya bibire canke igisirimba bagikozemwo imirya ikamera neza noneho umudiho n'amagufa n'imitsi n'inyama bikajana kandi uri umunyavyaha. Ivyo rero Imana ikavyankawa. Indirimbo nk'izi kumva Imana yopfuma zise yumva zofuma ziceceka. Amen. Kumenya kuririmba neza uri umwendisipline utagira indero utubaha abavyeyi utubaha umugabo utubaha uburongozi shakureke tuzokumviriza amajwi y'inyoni ariko wowe nta vyana ni nkukugurura ikaseti gusa tukumva ibivuga ariko wowe ubwawe inzira yawe ni direct mu gihenomu. Korale y'amajwi meza na uniforme nziza bakuranya misi yose mu bijipo birebire n'ibindi bintu naturel sibyo tibika kubeshe ngo nibyo bituma Imana yishimira abo bantu. Wapi. Imana yishimira ugushaza n'ubwiza byo ku mutima kabisa. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuko hariho amakorale menshi mu mashengero yose yo mwisi abantu baza kuririmba amazindwa akuyemo inda atarihana kandi iyo nda ntigira nyene yo yemanga kuko si umugore w'umuntu umukobwa agacaza akamanika ibiganza kubera Imana yamuhaye umuhogo mwiza yaririmba tukumva turafashijwe ariko umunsi twaduza azosiga kuko amajwi yo kuririmba yo nta muntu yasumbya Satani. Mwe ntimuririmba nimba ari murane nimba ari muranga iyo ngufise 12 yari rongoye ruwanje na adoration mwijuru aho Imana iri rega twe tuyihimbariza ku birenge yo yari hariye none twe ku birenge by'Imana. Ijambo yumva ngo yicaye intebe yayo iri hehe mwijuru ngo ibirenge navyo byayo biri aha turi ku birenge hasi. Satani ntukayitingishe yo yahimbarije neza mu maso y'Imana. Amen. Kandi ingabire yari yarayihaye ntiyayimwatse. Oya, Imana iguhaye ingabire ntikwaka. Satani ingabire yari afise nayo majwi yose yarabimanukanye nawe abiha ku badayimoni n'abantu bemeye gukorana nawe bakaririmba indirimbo zikagenda neza. Ukumva indirimbo irimwe ibitutsi irimwo ibishegu ariko wayumva mu majwi no mu murya ukumva iyo ndirimbo ni nziza. Yadiha ukumva nawe umenga wojana nayo kandi irimwo ishana. Imana dufashe. Hari umumenyesha makuru w'umurundi yigeze gusubiramo indirimbo z'icyongereza azisobanura mu kirundi. Uzi impamvu byavuye ko yagiye mu bukwe
urabona mu bukwe rero mu kugurura soirée y'abageni kera twe twaragize soirée soirée abatama n'abatamakazi batashe minwe tukaja muri soirée kabisa tukakavungura bien noneho ngwajeyo titwayigeze wa twarayigeze kabisa twegamiranye indakunda umutima ku mutima ibintu ari noneho ngwajeyo asanga uwo munsi haba harimo indirimbo nkuru bateguye ko yugurura soirée niyo ndirimbo yugurura ibirori ikaba nziza mu majwi mw'abantu ikaba nziza mu bitari no mu binanda bindi ariko abari bagomba kwitamba n'abatovuze ngo ari itangura hari igice bari basigaje kumenya amajwi message iri muri iyo ndirimbo yari indirimbo y'umugore n'umugabo batase bariko baratukana bahukana avuga ububi bwiwe n'ingene musesema n'ingene mwanka n'imivumo myinshi amutekere yajanye abantu barayicakira arabageni bakirongorana abariyo batamba umugabo aravuga ati yewe izi ndirimbo yaba bari ko barumva message iri si bari gutamba amen haleluya rero ni byiza ko abantu batamba ariko basobanukiwe ibyo barimo ndabizi neza hari umuntu yosirimba hano amezi 3 na 5 uwo mubwira ati mbwira igitero cy'ijya ndirimbo basirimbye kandi bagiteye wumva ataciye kubwira kubera iki we yarindiriye kubisa bufu gusa bijamwe amajwi bidundadunde amavi n'amaboko nyene bijane nta kindazi ni byiza ko zose batahura Imana ishimwe haleluya kubera abari mu gikorane cy'ibeteri bari ko baririmba mu majwi yose ariko ngo Imana yanka izo ndirimbo irazigaya ndetse ikumva umengana ibintu bisesema n'iminzerere mu matwi ituma Amosi ati Amosi genda umbwirire bari abantu bahagarike kuko ibyo barimo nabigaye amen aha ndiko ndabashorera ndabajana mu ijambo tugiye dusomeka ni muri Amosi 5 Amosi 5 murongo wa 21 dushikane kwa 25 Imana igaya uburyo abisirayeli bagira gute basenga ntimurashikayo aho usanga Amosi mwagaye kumurondera mu isezerano rishasha ndabazi siyari ni mu ryakera akurikirana na Yoweri agahongera agakurikirana na Yona na Obadiya ni hagati ya Yoweri na Obadiya muri yo 5:21 havuze ngo Imana igaya abisirayeli uburyo basenga murongo wa 21 haravuga ngo nanse iminsi mikuru yanyu ndayigaye kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu yagahebuza mbere naho mwoshikanira ibimazi biturirwa n'amashikanwa y'ifu sinzovyemera kandi ishuri muzana ko ibimazi by'ishimwe sinzozishirako n'ijisho 23 nk'urugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu ariko imanza ziroranye reka zisendanishe nk'amazi no kugororoka gusendanishe nk'uruzi rudahoka mbega mwaranzaniye ibimazi n'amashikanwa mu bugaragwa ya myaka uko ari 40 yemwe ab'inzu ya Isirayeli nuko rero muzorerura Sikuti umwami wanyu na Kiyuni inyenyeri yanyu y'ikigirwamana
ari byo bishushanyo mwironkeye ubwanyu. Nicyo kizotuma ndabambukanisha muri mbohe hirya y'i Damasiko. Ni jewe Uhoraho ndabivuze, kandi izina ryanje ndi Imana nyene ingabo. Tuvuge ngo amen. Soma imbere gato ya mu gice c'indwi umurongo wa 14 n'uwa 15. Havuze ngo 14, maze Mose yishura Amaziya ati, sinigeze kuba uvugishwa n'Imana canke ngo mbe umwigishwa w'uwo yavugisha, ariko naye nibereye umwungere nkaba n'umuremyi w'ibiti by'imisukomora. Maze Uhoraho yankuye mu mukuku ndagiye arambarira ati, genda uvugishwe ku bantu banje b'Abisirayeli. Tuvuge ngo amen. Yesaya turangirizeyo. Yesaya 66 niyo chapitre, niyo ico ca nyuma ca Yesaya, murongo wa 3 n'uwa 4. Havuze ngo uwukerera inka ahwanye n'uwica umuntu, uwutanga umwagazi w'intama w'ikimazi ahwanye n'uwuvuna imbwa izosi, uwushikana ishikanwa ry'ifu ahwanye n'uwuzanye amaraso y'ingurube, uwosa imibavu ahwanye n'uheza ikigirwamana. Nukuri koko bitoranirije inzira zabo ubwabo, imitima yabo ihimbagwa n'ibizira byabo by'ubuyobe. None nanje nzobatoraniriza amagorwa, ndabateza ibibatera ubwoba, kuko aho nahamagara atawitavye, aho navuga ntibumvise. Ariko bagakora ibyo mbona ko ari bibi, bagahitamwo ibyo nanka. Imana nidufashe. Aya majambo ntiyoroshe, oya ntiyoroshe. Bwira mugenzi wawe uti duhuye n'amajambo akomeye. Aya majambo arakomeye. Imana dufashe. Haleluya. Uyumvira abantu baririmbye, batamvye, batanze ibyabo, amafaranga batanze, harabazanye inka, abandi indogoba, abandi inzahabu, abandi amafu meza. Bazi yuko nyene Imana yabarabye ryiza kuvyo bakoze, bakaza bumva Imana ibatumye ko intumwa ivuga ati gezaho ivyo muri mwo biranseseme. Ati nivyo mwampaye byose ni bure, nta n'ijisho ndabishirako. Mbwira ingene womere ko ari wewe. Iryo jambo ntirigoye yewe. Amajambo dusomye muri Bibiliya atweretse ko i Beteli hari amakoraniro akomeye, ariko rigombye kutwereka ko mw'isi y'abasenga, mu masengero atandukanye ari mw'isi, mu madini hafi nka yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari haba Imana ishima, hari n'abigaya. Hari n'ivyo ishima, hari n'abibigayira. Imana tubabarire cyane, kubera ngo amakoraniro y'abasenga Imana yitegereza, haleluya, ibiyakorerwamwo n'ababikorerayo, ngo ikumva iseseme, ikumvira zinutswe n'ibimazi bayizaniye ikabigaya. Amen. Imana dufashe cyane. Indirimbo z'amakorale yabo zikamera nk'iminzerere mu matwi yayo, ibimazi n'amashikanwa byabo Imana ikabizinukwa ikavyanka. Imana iyo yitegereje muri bo, Imana ishimwe cyane, ikitegereza muri twebwe twese tuba dukoraniye imbere yayo, iraba mu mutima abantu bari imbere yayo abari bo. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Iyo yitegereje rero ikabona ubugome buri mu bantu bitwa ko ari ab'Imana,
ikabona imigabo mibi iri mu mitima yabo, ikabona ikeba riri hagati y'abantu. Imana dufashe cyane. Ikaraba urwango abo bantu bankana, akarenganyo bakora iyo batari imbere y'Imana, ikaraba ikinyoma akanwa kariho karayishima kirigwa karavuga hirya no hino. Imana dufashe cyane. Ikaraba ubusambanyi buri muri abo bantu bariko baramya Imana batazira Imana, ikaraba ubwicanyi, ikaraba ishari, ikaraba amacakubiri, ikaraba uburyarya n'ibindi bibi biba mu bantu. Yabibonye muri abo bari bakoraniye Beteli bariko barasenga. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Wanazifiwe. Amen. Imana ibirikiraraba yitegereza mu mitima yacu, yitegereza abakoraniye imbere yayo imitima yabo ingene isa. Umuntu ashobora gutamba ariko umutima wiwe uri kwimviro z'ivyaha isumba iyi nkono iteka. Ari umwicanyi, abesha, asambana, afise na porogaramu yo gusambana inyuma y'igikorane, ari ndyarya, ariko abantu b'Imana, Imana yabitegereza ikabona bariko bagengwa n'imihango y'idini gusa, ibyo bigishijwe n'abanyamadini, ariko ntibariko bahimbara Imana. Abanyamadini benshi twasomye nka Amaziya, hari abantu bahimbagwa n'uko ishengero ryabo yitwa ngo ribaye rinini benshi, kugira abantu ibihumbi bavuye kuri umukozi w'Imana ukomeye. Ariko mureke ndakubwire, kugira urusengero rwiza rwubatswe n'amamarubure, ruvuze inkingi ziseze kw'inzahabu, ugasanga rurimo ivyuma n'abantu bakomeye n'amadiplome manini manini, ariko umuce munini wabo ari abanyavyaha. Imana dufashe cyane. Ubwo rusengero rusungwa n'akaruri kubatse mu vyatsi n'amahuba, ariko karimwe abantu barimwe imitima igororotse bubaha Imana. Amen. Imana dufashe cyane. Niko Amaziya yarameze, abanyamadini niko babahenda. Ntibokubwira ngo ku ishaha ni kibi, bakubwira ngo zana ibyo ufise dushikanira Imana gusa. Mukabaha bakarya bakavyibuha, bakagura imiduga, bakubaka amazu, bagatembera, bakigisha abana mu mashuri akomeye, bakababwira ngo Imana irakwishimiye, kandi ubizi ko n'iryo shikanwa uzana urikura mu vyaho ba wakoze. Bamwe baba warenganije, abandi bawivye, abandi bakoze ibindi bintu, wamara kaza ukamumanyurura ko igice gitoya wamuzanira ngo nishikanwa uzanye, akaguha umugisha akubeshe, ariko Imana itishimiye ibyo wazanye. Turi kumwe? Imana dufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Abantu bitwa abakozi b'Imana nk'aba Amaziya banezererwa amashikanwa n'ibimazi bashikanirwa n'abanyavyaha, haco bibatwaye. Ibyo bigatuma baja ku butumbi, bamara guhaga bari ku mpishi, bagaheza bakababwira ibintu bibanezera gusa, bakibagira kubabwira ko umunyavyaha azopfa akaja mu rudahera. Naho wompa ibintu bimeze gute, sinzoreka kukubwira ubutumwa yuko icyaha niba gikora kizokwica. Amen. Imana dufashe cyane. Babwira abanyabyaha ngo Imana ibahaye umugisha, aho kubabwira ngo nimwihane. Hari abantu ibyaha batakibiharugwako kubera bashikane cya 10 cya menshi, kubera nibo baguze imodoka ya pasiteri, kubera nibo baje mu maduka akomeye kugura amakostime meza yo kwambika umukozi w'Imana. Mwene abo gasanga afise abagore 2 batatu, kandi urabizi baramureze, urabizi nawe warabibonye ko ari byo. Uwo muntu afise ibindi bintu akora by'ubuyobe, urabizi. Mugabo wamubona intebe yiwe ntiva imbere, n'igihe atakubariye ko ataza iyo ntebe abandi barahagarika ngo migaragara. Bakoze b'Imana, muhaguruke tuvuge kuri kwijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Wanazifiwe. Ibeteri aha mu ikorane gikomeye hari indirimbo nyinshi n'ibicurarangisho byinshi. Imana dufashe cyane.
ariko hatangwa ibimazi binini binini. Ariko Imana ngo yitegereze Amaziya umuherezi mukuru bishop w'Ibeteli. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ibona uyo yabaye imboregwa y'amashikanwa akabeshera Imana mu gushaka kunezereza abanyabyaha bagume bamuzanira ivyo yuzuza inda gusa, ariko ikibi akacita iciza. Imana idufashe cyane. Bibiliya tubwiye ngo Itekowa atwita ruguru muri yare kure mu bakene, ngo hari y'umupeyiza yitwa Amosi. Uwoye ngo yari umurimyi w'ibiti by'imisukomoro, ngo akongera akaba aragira n'akabuguma kiwe. Yari umukene, ariko Imana yamubona ariko ararima itongo ryiwe, aragiye n'agaka kiwe, ngo yamuraba mu mutima ikamubonamo ishaka ryo kubaha Imana kandi ari mukene. Imana dufashe cyane. Haleluya. Imana ngo yeraguza umuntu yotuma, kubera aba bagabo bitwa abakozi b'Imana ba Maziya bari bamaze kuboregwa n'amashikanwa y'abanyamanyanga, amashikanwa y'abanyabyaha. Nta waracubaka kuvuga ukuri ngo abwire abantu ati hunga icyaha ntimupfe. Bavuga ati mwebwe mugende muze murazana gusa, tuzobabwirira Imana ko muri abantu beza, hanyuma tubandike mu gitabo. Reka ndababwire, nimba wanditse mu gitabo cyo kwa pasiteri ni byiza kugira ugire adresse yaho usengera, ariko nagira ndakubwire igitabo cyo kwa pasiteri ntaho gihurira na hamwe n'igitabo cy'ubugingo kibise mu ijuru. Hoya wapi. Hari abantu bibaza ko Imana niyaza gutwara ishengero izoca kwa pasiteri kumubaza ngo ubona ngo mu bakristo bawe notwara nde. Oya, icyo ntikizoba. Wapi. Oya, abayirabazi. Oya, irabazi. Banditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi abanditsemo Bibiliya yavuze ngo Imana yabwiye Mose ngo umuntu anjumuyeko ngo ndamufuta. Reka kunezera abantu, reka kunezera imigenzo y'idini, aho ukurikiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Himbara Imana. Nubwo mu isi yose bagutera amabuye n'injugunjugu, ariko ijuru riko rigukomera amashi. Hagarara wemye. Imana ishimwe cyane. Bwana ziviwe. Amen. Titwahamagariye kunezereza abantu ngo twifatanye nayo mu bibi byabo. Ikibi cita ikibi, icyiza cita icyiza, igimyinda kimeneke, Imana izoza kurujana. Naho hoba imbere y'urupfu ntugapfire mu kinyoma, kuko naho utopfa umunsi uzopfa ejo. Pfa umunsi mugabo upfire mu nsinzi. Haleluya. Bwana ziviwe. Ihamagara Amosi ava Itekowa n'amaguru azariruka igikorane kiriko kirabera. Umupeyiza ataye ibuguma ryiwe, ataye n'akarima kiwe, arashika asanga ibimasa babitanze, izahabu bazitanze, amafu bayatanze, amafaranga bayatanze, amazi yari kabaha umugisha kandi atariwe. Ngo gashike gafata mikoro katumviriza uko Imana ivuze. Wamukene ati Imana iragaye amakoraniro yanyu y'agahebuzo, irabigaye. Nibimazi muri ko murayishikanira iravyanse. Amapfizi muzana nuze n'ivyanyu muri ko muratanga. Imana ivuze ngo sinzobishirako n'ijisho. Ngo nkure indirimbo zanyu mu matwi, kuko singomba kumva no guhibongoza kw'inanga zanyu. Imana yari yarunguriwe wa ngo igere musaba ngo ariko icyo shaka nuko imanza zigororoka zigasendanisha nk'amazi. Imana ishaka ubutungane, shaka utanga ivyawe ugombe baguturira umubiri
ariko iyo urenganya akaba atabutungane buri muri wewe, uzosha wongera ubandanye uja gusha muri Gehinomu. Ariko ico kimazo utanze Imana izoshakira. Irabangwa ariko reka imanza zigororotse zitunganye zisendanishe nk'amazi. Ukugororoka nako ngo gusendanishe nk'uruzi rudahoka. Aho niho muzompimbaza nkanezerwa, aho niho muzonzanira ibimazi bikampimbara. Ariko nimba ari ivyo mushikana kuvyo mwivye, mugashikana kuvyo mwarenganije mw'abantu, ukazana ivyeze mwitongo wanyaza abana bo kwa mwene wanyu yapfuye, imbere y'Imana ukoze ubusa. Tuzoshigwa mu gitabo cy'abaja mu ijuru kubera ari we wubatse ishengero iri n'impome. Umunsi Imana yaje, aya matafari yose azosigara aha, aya makara azosigara aha, ivyuma bizosigara aha, isi yose izosha ishara n'ibintu byayo. Ikitazosha ni umutima w'umuntu, umutima ugororotse, umutima ukijijwe, n'ubugingo bw'umuntu. Izina ryo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, niwe atazosha wenyine. Haleluya, Bwana sifiwe. Ibindi byose bizovaho. Amen. Bwana sifiwe. Singomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu n'ukuririmba kw'amajwi yanyu, kandi muri abagome mwuzuyemo inzigo n'ugwa amacakubiri n'uburyarya, mwisimbagiza ngo ni mwebwe Imana ikunda ngo abandi ntibakunda, kuko umenga Imana musangiye umuryango. Oya, Imana ni Imana, abera bose ni Imana yabo. Bantu b'Imana, ndababwira amajambo kugira ngo mwiyubare. Sinzi ko mwumvise ibintu byavuye muri iriya nama iheruka yahuje amadini yose yo mw'isi. Mwarabyumvise? Mwarabyumvise? Warahagarariye uwitwa abakristo, mwarumvise ibyo yavuze? Yavuze ngo idini ryose ngo nta dini risumba irindi, ngo kandi idini ryose ngo niyo nzira ngo ijana umuntu wese ku Mana. Ubwo Yesu ntakiri inziraga. Wabusenga idini risenga imbwa, irisenga imbeba, irisenga ibyo babumbye n'abantu, ngo ni inzira kujana ku Mana. Uyumvira umuntu ahagarariye abakristo bose bo mw'isi akaje imbere y'abanyamadini bose y'amafuti ngo ntangorane ngo namwebwe ngo ni sawa. Ngo twese ngo turi abana b'Imana. Reka twumvikane, Bibiliya iravuga ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abakiriye nde? Yesu Kristo. Yesu avuga ngo ni jewe inzira ukuri, ntawe uzoshika kwa data. None izo zindi nzira nizihe? Zukuvuga ngo amadini yose ngo ni inzira ija kwa data gute? Mu minsi z'abazobabwira yuko n'ukugija ku ngaburo yera bidakenewe. None Yesu amaze kuvamwo ko twahora tuja ku ngaburo tuvuga ngo twakira umubiri wa Kristo, yavuyemo tuzokwakira uwandi. Ko twavuga ngo amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha, niyo dutwikira akatugirira neza, uzocuja mu yandi. Ko hari abizera amaraso y'ingurube, abandi bakizera amaraso y'igikoko, kandi byose bikaba byaba rudubi ngo byose ni sawa. Bizogenda gute? Ata Yesu nta mubiri wa Kristo, nta maraso ya Kristo, nta n'umusaraba, nta buzima. Bibiliya ngo yarataye igihe ngo ntikijanye n'igihe, ngo harimwo amajambo arimwo ngo asa nuko abangamira agateka kasi na muntu. Urumva sha kubwira umuntu ngo reka ibyaha ntuzopfe ngo uramuhohoteye, ngo winjiye mu buzima bwiwe, ngo iyo ni vie prive. Muvuga ubutumwa abantu b'Imana, tugira Imana ko twebwe wacu ivyo bidakunda, indongozi zacu zashize Imana imbere, tucemere kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya,
hari ahantu ushika ahubwo ati iki ntukivuge ngaha nicemewe niki ntukivuge nani ntukivuge. hari ahantu washuka avuga ngo umugabo ngo arongora uwundi mugabo kujya barongora umugore ngo nica bakaguhambiriza ubosha amaguru n'amaboko. no musa abantu bariko barongorana n'imbwa. imbwa no kuri ko Imana zimwe z'ubwoya n'imirizo imwe iyo n'inyama. inyama ikitwa umwana w'umuntu ngo ni bebe inyama. ariko murumva ye ubu bakoze amarobo abantu b'abasiyantifike kubera ngo abagabo n'abagore hari igihe bakorogana. ubu ntibigiteye ingorane hamwe hamwe. ukeneye umugore ugenda ukagura robo y'umugore mukaryamana na robo ikitwa madamu wawe ikirobo. wakenera umugabo uti abagabo barakorogana nzigurira umugabo ukaje mu magazine akagura umugabo w'irobo ngo n'amajambere ko dupfuye dushize. Imana nidufashe mwabantu murehe kujenjeka kuri aka gakeza twarose. baririmba indirimbo nziza ngo iryo zina no gushika mu rupfu niryo rizondemesha ryonyene ni izina rya Kristo. hako badukura kuri Kristo muzotega amazosi bayakorore dupfe tugende. ariko tuzoharanire kuvuga ngo inzira ukuri n'ubugingo si dini ni Kristo. ntawe uzoshika kwa data atamujanye. izo zini inzira sizo nubwo vyaba vyabuzwa n'umuntu akomeye mw'isi biramusha. ariko icyo tuzi ni kimwe gusa Imana yaduhaye inzira nziza ukuri twamenye ni Bibiliya. mu vyasho Yohana havuze ngo iki gitabo aya majambo ari muri iki gitabo cyo cya 22 ngo nihagira umuntu akura ko n'ijambo na rimwe azokugwa ku giti cy'ubugingo kandi niyagira iryo yongeraho ngo azokongerererwa ivyago vyanditswe muri iki gitabo nyene iki. amen. Bwana sifiwe. Jendo mo Kristo haguruka turirimbe. Weda ngwino hano. Rindira. umuntu azi ko ari umukristo no gushika gupfa kwiwe ahaguruka aririmbe indirimbo. je ndi umukristo no mu vyago vyose uko vyoza bingana ukaba wumva wo muba ugahomba ivyita izindi nyungu zose. turirimbe indirimbo. uyizi ku mutwe muhe mikoro wa ngiyo turongore muri indirimbo. ngibi bitabo abatayifise indirimbo y'8 wumva uyu muntu yaririmba cyo ndababwira igihe yaririmba indirimbo ibihe yararimo. Jendo mu Kristo zokwamaniwe mu bintu vyose gushika gupfa. Jendo mu Kristo dashinga intahe naho igihugu cose conwenda. Jendo mu Kristo uwo mu mutima
ashimwe. Mureke ndababwire uyu muntu mufate ibyicaro. Uyu muntu yaririmbye indirimbo iyi, barababegeranije babashira mu kibuga, abana bo bakabaha intare zikabarya babona, bagakubitwa bakamererwa nabi, ariko icyo bazira ni kimwe gusa, bazira ko ari abakristo. Bakababwira ngo hamwe mwo kwihakana Kristo mukavuga ko ubukristo mu buhevye, turabarekura mwidegembye, mwebwe mwitahire muri bazima. Urupfu yari ariko ararubona mu kanwa, abona rumaze kurya n'abandi bapfuye ababona. Bamuhaye ijambo ngo bumve icyo avuga. Mwemu w'Imana muzamo, yuzura ubushobozi. Bari bazi ko yajugumiye, avuga ati basi muri navuga ngo je ndi umukristo, gushika gupfa. Aheza kwiririmba, baramwica arapfa, ari imbere y'urupfu aririmba ngo je ndi umukristo. Uno munsi benshi bariko bahunga ubukristo kubera amaronko, bariko bahunga ubukristo kubera ibigeragezo n'ibiturire bya Satani, bakihakana Kristo. Ngo idini ryose n'inzira ija he? Ku Mana. Nta soni idini Yesu na umukuyemo. Nigeze kubabwira igihe kimwe twagiye mu maseminere y'amadini, mpuzamadini. Noneho barampamagara mu basenga bati rero mugabo, kugira ngo ntibitsitaze abandi bo mu yandi madini, mu gusenga ntusenge mu izina rya Yesu, ati usenge mu izina ry'Imana gusa. Hama Yesu na watoya Yesu urumva ni wateye ikibazo kubera ati kubera nyene biragoye. Numva ijwi rimbwira ati iyi seminere yihebe, hakutovuga Kristo wabyumvise ko batamushaka bihebe. Hanyuma rero navuga nti mumpe nsenge, bati uravyubahiriza nti cyane tangora. Ndasenga, none maze gufata mikro ndahamagara nti datuhoraho mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, ndagushimira ingene wakunze umwana w'umuntu ukaturikira umwana wawe Yesu Kristo ngo bamwizera bose ntibazopfe rubi, ahubwo baronke ubugingo budashira. Haleluya. Ibije gukoreka byose muri iyi nama, amajambo yose aje kuhavugirwa avugwe mu izina rya Yesu, ahesha Imana data icyubahiro. Nkumva baguma banshumita n'indirameze. Ndavuga Yesu, mvuga ku maraso, mvuga ku rupfu rwiwe, mvuga ku kuzuka, mvuga ibitangaza yakoze kwa Yayiro, ndabidondagura. Ndavuga nti mwese Imana ibagirire neza, muzobona ijuru, ariko kandi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngo mare kudepoza mikro, ntora ka agenda kanje, ndinyuganza buke buke mbadagiye, ariko nsiga ndamavuze. Ukuri kw'Imana muzamuvuga, nta kundi namuvuze ndagiye, ndamusigaho ndigiye. Rero abantu bakwiye kumenya, iyo turiko turagomba kuvuga Kristo, Imana ishimwe cyane, ubanza urabeho Kristo ari mu bugingo bwawe, uzi icyo tumaba muri wewe, uzi icyo tumaba muri wewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu irera, n'abantu bagomba kuyisengera mu kwera. Yesu yabwiye umusamariya akazavuga ati mukunda kwirata ngo mugishiro ku misozi hejuru gusenga, ariko ubu isaha irageze aho abasenga data bose bamusengera mu kuri no mu mpema, ukanga icyaha ukamatana n'icyiza. Haleluya. Bwana ziviwe. Ndakurahiye iyo nzigo yawe ukaba uzowijana mu ijuru.
ubwo rwanko rwawe ntabwo utambukana ngo ujane mu ijuru. Inzira ijyayo ngo igeze gute? Irapfunganye. Hagaze ku by'ibimazi abantu bashira imbere, twasoma ijambo ryo muri Yesaya wavugishwa n'Imana 36. Imana yigeze kubihigwa n'ibimazi by'abantu bayishikanira, birayidundumira kubera ibyaha n'ubibi mu mitima yabo, iravyanga. None hagaraho ibwira Yesaya ngo Yesaya babwira uti, Imana ishimwe cyane, uwukerera inka, haleluya, ahwanye n'uwica umuntu. Irababuza kabisa. Kugeza aho n'umuntu azanye ikimazi cy'inka yacica akagitema akagikerera, Imana ikamufatanya n'uwisha umuntu. Nicyo kimwe. Haleluya. Abantu ngo utanga umwagazi w'intama ahwanye ngo n'uvuna imbwa izosi imbere y'Imana. Imana dufashe. Ushikanisha ikanwa ry'amafu ngo ahwanye n'uzana amaraso y'ingurube ku gicaniro cy'Imana. Yarabigaye ibigereranya n'ibintu bibi by'ibizira gusa. Imana dufashe cyane. Ngo wose imibavu ahwanye n'uhezagira ikigwamana. Imana iravyanka vyose. Kubera iki? Bagomba gushikana ibimazi ariko bakanka kwihana ibyaha. Bagomba kwihendahendesha ibyo bayishiriye. Ndabisubiramwe nama ndabivuga, icyaha ugomba kukuvako ntukirihira, uracihana. Amen. Haleluya. Umwanditsi w'imigani kuri 15 ku murongo w'8 yavuze ngo ikimazi abanyakibi batanga ni gisesema kuhoraho, ahubwo ihimbagwa no gusenga kw'abagororotsi. Ikimazi abanyakibi batanga ni gisesema kuhoraho, igihimbara Imana no gusenga kw'abagororotsi. Ititaye kuvyuzana, ititaye ku curi, ariko yitaye kugororoka n'umutima wawe ihimbara. Takindi Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijuru rero tituzori jamwo kubera ibyo twatanze. Aya ni mirimo wakoze. Iyo nibagira Imana ukaja mu ijuru uzoyironkera ibitsibo. Kubera imirimo yose twakoze, Imana izoyidusomera. Kandi igikorwa cyiza cyose wakoze, Imana ikiguhembera. Mugabe imbere y'uko gihemberwa nuko uvise iyo biye d'entrée yo kuja mu ijuru, nuko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ijuru ntizoja mu banyabyaha batanze amashikanwa menshi, oya, ahubwo rizinjirwa n'uwihanye ibyaha agatunganya ingeso ziwe, ukuri kuzingiye muri ivyo gusa. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuzingiye mu byahishuriwe Yohana 22 uhere ku murongo wa 14 wa 15 nibyo kuja mu ijuru bizingiye. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yavuze ngo hahiriwe abamesura imvune zabo. Ntiyavuze ngo hahiriwe abazana menshi, hahiriwe abatanga byinshi, oya, hahiriwe abamesura imvune ingeso zabo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yavuze ngo inyuma hazoba imbwa, kandi izo mbwa zimwe uzosanga zari zaravuze ubutumwa. Muri izo mbwa zizohera inyuma uzosanga harimo imbwa zigeze kuba zikora ibitangaza, harimo imbwa zigeze kuba zivugishwa. Imana dufashe cyane. Haleluya. Nivyo zizohera hanze ngo haleluya. Ngo hanyuma kuri 23 oya Matayo igice cy'indwi izo mbwa ndazikwereka zizohera hanze zarize. Reka ndazizana. Kandi uriya mugabo revera muzomubatiza higa nta ngorane, sivyo wa yavuze ngo yabatijwe n'amanyanga n'umubatizo ngo ni w'amanyanga.
yishakire mubatize mwenye bazokubatiza wa yavuze ngo inyuma hazoba iki imbwa sindahashika kubaroza ngwira ndahazi ariko izimbwa nakizikwereke raba mu butumwa bwiza bwa Matayo gishashindwe umurongo wa 22 n'uwa 23 ngo bazododora ku rugi bavuga batega mwami Yesu erega twebwe twaravuga ubutumwa mu izina ryawe twakoze n'ibitangaza mu izina ryawe twahora tuvugishwa mu izina ryawe handitse ngo Yesu uwo munsi ngo azobajinjibura ngo ababwire ngo mvi imbere mwabakora ibiziramwe kuko ntigeze kubamenya. Yohana ngo aje kubihishurirwa abahishurirwa bahindutse ari imbwa avuga ati inyuma hazoba iki. Petero ngo aje kubivuga neza aravuga ngo uyu muntu yigeze kubakorera Imana akamenya Imana akava mu bibi akaja mu byiza gukorera Imana ngo igihe kimwe ngo akongera akabivamo bagasubira muri bya bibi yahoramwe ngo wababaye nk'imbwa yadashwe igasubira kuvyageze gute. Ntimwibaze ngo izimbwa zimwe zirugandiye izimbwa nyinshi muhora muzibona muhora munazumva ziba zinabahanurira zibakorera ibitangaza by'abamaji byambaye amakanzu n'ibihete by'abakozi b'Imana. Aba badodora kwa Kristo bariko bamwibutsa yuko barabakozi b'Imana ariko Yesu aravuga ati mvi imbere sinigeze ndabamenya mwebwe mwabakora ibiziramwe ngo hazoba abarozi inyuma hazoba iki abarozi. Muri aba barozi uretse babandi barogesha amareba y'ibinyakuzimu n'ubushobozi bwa shitani hariho abandi barozi bazohera inyuma yaryo y'ijuru kubera barogesheje ishengero inyigisho z'ubuyobe barogesheje ururimi bazohera inyuma kandi ibyubahiro by'amapete y'abakozi b'Imana bari barabibayemo. Mugabe Imana niho yihenda ngombe wambara ikanzu yera ushireko n'umusaraba ushireko n'ibindi bintu na efodi ufunge neza ibintu oya amaso y'Imana aratobora bijya bihuzu agatobora n'umubiri akinjira mu mutima akamenya yuko uje gusenga kuje kuvuga ubutumwa ugameye kuri kuravugishwa ufise umuhabara kandi wiba ubesha uri umwicanyi atamana iba muri wewe kubera wavyize gusuka bivuga ko wavyize oyibesha se muzoriho nyoramwe ndabesha gute Imana jingo cyane ngo hazoba inyuma abasambanyi barago wabasambanye banse kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ninde ushobora kuraba mu maguru yiwe hasi unamaga unamundabira ikihari murahabona ndakurahiye nimuri umusambanyi gumuharaba ahantu wigere ngo wicaye ku ntebe n'igitape itukura wicaye hejuru y'umuriro ndakurahiye azi kumuririmbyi yavuze ati bicare babizi neza ko wicaye hejuru ubutumwa ko butoroshe ngo hazoba inyuma abicanyi. Icyete cya mbere cya Yohana 3:15 abicanyi ba mbere ndababwira bari batazobona Imana bazohera inyuma y'ijuru ryamara kuguru. Imana shimwe cyane bibivuga ngo umuntu wese yanka mwene se nguwo ni nk'umwicanyi nguwo ngo ntiyamenye Imana kandi ngo nta mwicanyi yogira ubugingo budashira hama ngo bugume muri we niko murongo uvuga ukabuzi ko wanka mwene se asase romwicanyi ndakubesha se kandi hano ntihabuze abantu bankanaga sanga umuntu arengana bakimyozo yakajya imisaya ngo ivi na asase mwicanyi
iyo tuvuza bicaye muze ko nyene ari bya bindi by'amabombe n'insasu n'ibindi byose byica ego nibo, ariko abicanyi bakuru bakuru Imana yavuze n'umuntu ari mu rwanko yanka mwene wabo, uwo ngo n'umwicanyi. Ushake wiha amazina yayandi yose, mugabo uzi yuko muri wewe wanka mwene se. Bibiliya nguko ivuze, uwanka mwene se wese ninde? N'umwicanyi. Kandi uwo ngo ntiyigeze amenya Imana, nta bugingo buhoraho bwoba muri we ngo bugumeye. Murageze ubwoba, ndabonye murageze ubwoba. Ubwo ntimwari mubizi ko muri mwabishanye, murimo. Imana dufashe cyane. Hanze hazoba abasenga ibigirwamana n'ababeshi. Abasenga ibigirwamana, nabonye abantu basenga ibigirwamana bagasenga abantu. Hari abagabo bamwe babesha ngo n'abakozi b'Imana, atari byo. Yururuka umuduga cyangwa yashika mu isengero, ugasanga abantu bose barapfukamye haca, bariko bagenda bamukora ku birenge, bunamye bakubise inkoro hasi, ngo profeta arashitse, ngo apotre arashitse, abantu bakarambarara hasi. Kujya no gusenga ibigirwamana, gukura impuzu mwambaye, ntasoni. Abantu mukagenda mukamanika amafoto y'abantu mu mazu yanyu, ngo n'abakozi b'Imana ngo bivyamamare, ngo idayimoni ngo imusanze mu nzi wawe, ifoto gusa ngo ntiyinjira, ngo ishitinya ngo ihagenda. Ariko ko ubwonko bwanyu bwarasesetse. Ifoto y'umuntu, ibigirwamana. Ugasanga umuntu mu ishengero iwe nta murongo wa Bibiliya uhanditse, yazanye ifoto yiwe ingana igihome cyose ahomekaho. Mwese mwinjiye mumenye ko mwinjiye kwa naka. None ko yitwa ko ari ingoro y'Imana, nyene akaba yasohose haje ifoto y'uwundi, muje gusengana. Munzi wanyu ifoto nini yani yani, si ya serugo. Hari uwundi yogira ifoto yisumbi wanje munzi wanje. Oya ntibyoshoboka. Oya n'ukuri kw'Imana. Ndivyo ukunda. Ifoto nini ni ya nyene urugo. Umutwe w'ishengero ni Kristo. Uwo Kristo nawe nta foto yiwe muzopfa muhabonye, kuko kiriya gihe ciwe nta mapare foto ari bwazi. N'abamufotoye cyangwa bakamubumba bakavuga ngo uyu niwe, sinzi yo bamukuye. Ariko uwo tuzi tukaraba n'imyaka apare foto yavumbuwe ko aho yafotora ubwa mbere, nta muntu yigeze afotora Kristo, nta wafotoye abamarayika, na mama we nta wamufotoye. Ivyo ni vyanyu. Nukuri kw'Imana. Ngabo gasanga urufoto rw'umuntu, mukinjira ngo tuvuye ngo mu nzu y'iki y'Imana. None ko mu nzu y'Imana hariyo naka ariwe twabonye, ni ikigirwamana cyawe. Aba rero bazohera hanze. Ifoto y'umuntu ngo yo kurinda abadayimoni w'umuntu. Reka nakubwire, habe n'iyi Bibiliya yeri iki, ugenda ukora ibyaho kushaka, wiva yango usare, uco uyitahana kubera ubwoba bw'abadayimoni. Uwo munsi uyigire ureye uyiryameko, kugira ngo abadayimoni baza ngo ntibagushikire, barakumena umutwe kandi uyiryameko. Barakumena umutwe, bagutera ibihushi uribwe, imisonga ikunyuragire nemwo, kubera ibi jambo ry'Imana riri mu mpapuro, muga muri wewe ntihagirayo namba. Ukuri kurimwo y'ibyo ugomba gukora n'icyo ugomba kuba ntajugira. Hangu ifoto. Ndabizi ko bizonteranya n'ababigira, mugabo ndababwije ukuri. Nimbura umukozi w'Imana koko, ukaho hantu ukora hitwa mu ngoro y'Imana, Kristo akaba akiri umutwe w'ishengero, manura kuri iyo foto yawe, si wawe. Wewe uzopfa, ariko ijambo ry'Imana rizogumaho.
ishengero ry'Imana rizogumaho kiretse umunsi yaje kurijana wenyine. Uraryita ijyawe kubera iki? Amen. Haleluya. Ngo twebwe abo kwa naka abo kwa naka ntasoni. Umunsi umwe nari muri Côte d'Ivoire, turi kuri hose ahantu kurya amafi, sinzi umuntu twari kumwe avuga ikintu kirantangaza, cyamvuga nti Dieu est grand. Zaro mu Ivoire yari hirya yanjye ngo attention monsieur attention, même le blanc n'est pas petit. Urumva navuze nti Imana ni nkuru, urabyumva, kubera guhahamurwa n'abazungu numva arankomba ati attention, ati burya n'umuzungu ntiyoroshe. Uragereranya Imana n'umuzungu? Tuvuze ko Imana ikomeye uca uvuga ngo n'umuzungu usiyororo? Hari abantu bamaze kugwa mu minwe